nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri rya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati: nimureke kwerekana ubwiza bwanyu mu maso y'abantu kugira ngo babashime, ahandi ho so wanyu wo mw'ijuru nta mpera azobaha. Niwagira icyo uhaye umurushwa ntukigire ururirimbo kumwe abibara uko batari bagira mu masinagoga be no mu mayira ngo abantu babaninahaze. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwagira icyo upfumbatishije umworo, ukubamfu kwawe nikuze kumenye icyo kuryo kugize, kugira ngo icyo utanze kigume mu mabanga. So wawe abona ikimizwe n'ingoma azokigusubiza. Nimwasenga ntimugire nk'abanyabwishime bakunda gusengera habona mu masinagoga no mu mayira abiri ngo abantu bababone. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyironka. Weho rero niwashaka gusenga, injira haruguru ahiherereye wugara urugi uheze usenge, so wawe ari ahiherereye uheze usenge so wawe arahiherereye. So wawe abona ikitaboneka azobikwishura. Nimwisonzesha ntimwijigwe nk'uko abanyabwishime bagira bakinyankabiranya mu maso kugira abantu bababone ngo ko bisonzesheje. Nukuri ndababwiye impera yabo baramaze kuyishikira. Weho rero niwisonzesha inogereze mu mutwe wiyoge mu maso abantu bamenye ko wisonzesheje, ariko bimenywe gusa na so wawe atakimusoba. So wawe abona ibiri mu mpisho azobiguhera kw'impera. Ni ijambo ry'umukama. Kristo ushemezwa. Aya majambo twumvise mu nkuru nziza, iyi nkuru nziza twandikiwe na Matayo, mwayumvirije neza, turakunze guhura nayo, aje kudufasha kugurura igihe cera ndacikarema. Mwayumvise neza. Amajambo ashingiye ku bintu bitatu nyamukuru bikomeye mu bucuti bwacu n'Imana, mu bucuti bwawe na wewe nyene, no mu bucuti bwawe na mugenzi wawe. Mwumvise ingene agaruka ku gusenga, ubucuti bwacu n'Imana, imigenderanire yacu n'Imana. Aragaruka ku kwisonzesha. Kwisonzesha mugira nti kutugarukana kuri twebwe nyene kugira ngo ducyorogwe kandi dukomere muri twebwe, tube transforme uko Imana idushaka. Burya benshi ari gumenga twisonzesha gusa kubera umugigwa, canke kuko umenga tugomba ubwa mbere gusabira uwundi kisabisho kigira inguvu. Mugabo hajya kwisonzesha kwa mbere no kugira ngo tuvyari inzara y'Imana muri twebwe, itsinde irari n'ivyo vyose bishobora gusanga umenga birakwega umuntu gushikaho bimwuzura bikagomba gusubirira Imana. Ego nivyo kandi tugashobora kwisonzesha turiko turasengera ibintu bikomeye, turiko turirukana amashetani n'ubundi kugira ngo Imana itubemwo, mu kutubamwo gose kuko twicyoroye, kuko twiyerekeje wese kuri yo, ishetani ibura hidufatira. Twumve mw'Imana ihunge. Ko muravyuko abagenda kwirukana amashetani agaca hindukira akababaza, nawe twamanye mu gitanda kwa naka uraje kunyirukana? Nawe twasangiye gukora mu kigaya kimwe cy'igihugu uraje kunyirukana? Yegara abantu baza gusenga, shetani karabi kagira iti nta mutima amazanyo gusenga, wowe nawe uje ngaho gukora iki? We nituvanye ngaha mu mwanya uheze. Turisonzesha rero kugira ngo dusubize Imana muri twebwe, shetani ibure ahica ngo idukekeze canke ngo igabanye ubushobozi bwa presence y'Imana muri twebwe. Cyo gituma igihe cyose twisonzesha ntitubigire nk'umugigwa wo kugomba kuboneka yuko umenga
turi abantu basenga gusa, oya si ivyo. Ahubwo turi abantu tuzi neza yuko muri twebwe vyose bitaratungana, tuguma dukora igikorwa c'ukureka Imana ngo idukore, iduhinguremwo, idukuremwo wa muntu yashatse mu kutuzana hano ku isi. Mu kutuzana hano ku isi. Ariko kandi twumvise ubwa gatatu ingene Yezu agaruka kuri iki gikorwa c'ugutabarana, c'ugufashanya. Aha twumvise umenga ngo ni wagira ico uhaye umworo imigenderanire yacu n'uwundi, ingene turiho ngo tube umugisha n'umuhezagiro kandi kuwundi ari hafi yacu, cyane cyane ujya dukeneye gose gusumba abandi. Ivyo rero nogira nti ni ibintu bitatu bikomeye gose biheza bikaranga ubucuti bwacu n'Imana, bigaheza bigadutuma nogira nti dufata rero ya nzira y'ubuhigwe. Aha mugume mwumva ya majambo tuko turumva Matayo ko atwandikira inkuru nziza, nukugira ngo twumve ya ntumbero ya hahiriwe abariko baraja mu buhigwe bw'Imana, abariko barafata inzira y'ubuhigwe bw'Imana, akaguma twereka rero ubwo buhigwe bw'Imana ingene tubwinjiramo. Ariko kandi tugire Kristo, icara tuduge ku gitesi cya kabiri. Hari akajambo karyoshe kagiye karagaruka. Ijambo ry'Imana rikagira ngo, Yesu akagira ati, so wawe abona ikinyegeje kimizwe n'ingoma, ikirahikinza hiherereye azobigusubiza. Iryo jambo rirahambaye cyane, rirahambaye rimwe insiguro nyinshi, ariko nagomba bwa mbere tugaruke kuri iyi ikomeye Yezu nyene ashizemwo, uku kungene Yezu ashaka yuko ivyo rero tugire Kristo, ivyo tugira tugomba kwerekana ubucuti dusangiye n'Imana, ari ivyo gusenga nyene nyezina hajya turi mu isengero canke mu bindi vyose dusenga, canke ari muri ca gikorwa cyo kwiyumvira uwo dushaka kuba muri ubu buzima aho hanze, hamwe uri wenyene uri kurapanga imipango, amaproje. Kubijya bintu byose upanga biraheza bikaguha iforoma y'umuntu uba. Turi kumwe? Kandi burya umuntu aba ico wenyene yicara agapanga akavuga ati shaka kubika ikintu jewe shaka kuzova mwiki. Tuza kubigaruka ko dufatiye gisomwa ca mbere. Murumvise nk'ukungene Elise arashaka kuba nka Eliya yagiye aramufasha mu père spirituel wiwe. Akagira ati ntugende utansigaranye ku buhanuzi bwawe. Turaza kubigaruka ko, ariko duciye ngaha kuri iki gisomwa, tugarutse kuri iki gisomwa cyo mu nkuru nziza, tukumva ingene Yezu ashaka ko ivyo bintu dukora byose, harimo n'iki cya gatatu nari nibagiye, iki cuguha abandi, gutabarana, gufasha umworo. Yezu akagira ati ivyo byose murabe neza, mushobora kubibamwo ugasanga shetani yabibibye ikavyugara, bikagarukira ku maso y'abantu, ntibishike kuri altare, ntibishike imbere y'Imana, ugasanga ubigira ku bwawe wewe nyene kugira abantu bakubone. Aya majambo aragoye muri iki gihe, kumbura umuntu ayaravye muri iki gihe turimwo. Iki gihe heze cyane ibintu vya profile, heze cyane ibintu vy'amafresheur, heze cyane ibintu vya statut, heze cyane ibintu vya visibilité, ibintu vya lisibilité, ibintu vya publicité. Aho ushobora gusanga umenga ubuzima budukwegera kugushaka kubaho turondeza, nogira nti gukezwa, gushimwa n'amaso y'abantu. Ugaca usanga umuntu yatakaje umwitwarariko w'ikimuri imbere, aguma arondera gusa gushimisha amaso y'abantu. Suko Yezu yogira ati ivyo bintu vy'amaprofile, vy'amastati nkuriraho navyo nshaka. Suko yanka ko tugira lisibilité, visibilité, ko tugira publicité. Mugabo Yezu arashaka yuko ivyo vyose biba mwukuri, kuba kuri mu mutima wacu, kandi tukamenya kwitwararika kubishiramwo umutima, urondera ikintu kitagarukira gusa ku bantu ariko gishika imbere y'Imana.
gishika imbere y'Imana. Ni byinshi ushobora gusanga dushobora kubamwo mu bintu byo gusenga, mugabo ugasanga byagarukiye gusa kuri twebwe nyene. Hari akantu Yesu yaciye avugamo ngo abimpere yabo baramaze kuyironka, ni ukuvuga iyo mpera nyene yo gushimwa n'abantu barayironse, niyo nyene bagarukiye ngaho, ntibemeye yuko babidugana ngo bishimwe n'Imana. Mugabo kugira ngo bishimwe n'Imana bica bisaba rero yuko biba ari ibintu biba bivuye hariya mu ngoro y'Imana, mu mutima w'umuntu w'ukuri umwe aba ari imbere muri twebwe. Ngo so wawe abona kiriya kiri imbere kinyegeje azobiguhera impera. Naha rero tugire Kristo. Ngomba nishuri ikibazo cy'abantu bakunze kubaza bati bigenda gute nk'ubu mu Burundi, muri bihugu byacu vya Afrika abantu barasenga baraba, barakubita ruwanje, bakavuga amarozari, bagatunganya ibikorane, bakagira iki, mugabo bigenda gute ko muguma mwicana? Bigenda gute ko muguma muhana udupromax? Dupromax ngira ngo muratuzi, ni imvugo nshasha y'abanyagisagara ngaha, bagomba kuvuga bijya duhana mu bintu tunywa, ibintu vy'isumo, ibintu byose by'ukurogana, ibintu byose by'ukuhanishano. Murazi ngene vyeze ushika ushaka kumva ngo nakayo yabagahaye ishano, akayo yavure mu gahiga kwiki mupfiki, hari tongo muratangura gupfa ko mbona ko ari byo usanga bituma bishusha imitwe abantu, ukumva ibintu kavuga uti ibintu bigenda gute. Sinzi umuntu yaciye atangara aravuga ati ni igitangaro ca shetani en fait. Ugasanga hariho gusenga ko hacu gutuma umenga duha akaryo shetani gukora ibitangaro gusumbya Imana gukora ibitangaza muri twebwe. Rero niho duca tuza kwibaza aka kantu dukunze kuvuga twese twitwaje uyu munsi ngo twashize Imana imbere. Mva ko Yesu yagarutse ngo no hari imbere, none ubwo ntidushobora kwisanga umenga Imana twayishize imbere. Bimwe usanga umenga ukaza ubona abantu bagira idiri y'ibintu bidahezagirwa n'Imana. Byahuriyemo abantu bose, mwese musenge, umuporo senga, umukatolika senga, nta mupatira hari, umukozi w'Imana ngo dushira imbere y'Imana, umuyisilamu wo kwa kiranga nawe gaceko bose kamenga nyine biri mu Imana. Ariko nk'abantu babijemwo, simvuze bose, mugabo turazi ko ngaho ayi wacu biriho. Nta kuza turisiga inkore ku maso. Nico gituma tubona igihugu kitavaho kiri. Nukuri mushaka mu vyumve, nituzovaho hantu tutemeye gushikana Imana by'ukuri imbere mu mutima wacu, tuzoteba gose, tuzocoka. Muramaze kumva ngene igihugu c'Imana iyo kigamburukira umukama nticyari kumara ngo ijya myaka 40 yose mu bugaragu. Imana ikabona iti ntibarashikana neza muri bo, ikabacisha kure kugira ngo ibanze itebe iba igarura umutima wabo wose uze ku Mana. Imana tukagira tuti twayishize imbere, ariko turazi neza nk'ibintu tugira twige nko mu nama, turafise neza ibyo tushaka ko biza kuba, resultat dusanzwe tuyifise, ariko kugira ngo tubitokeshe ko ari nk'ibintu byakozwe mu Mana, tugashira Imana imbere tukayivuga. Byo mamaze kubibona. Hari ahantu mpora numva umenga ndashitse bakambwira bati teri gisabisho no wava ngira nti indabasi mufume mubigira mutarenze gushira mu Imana, kuko mushobora kuba muzi mwebwe nyene mwamaze kuzana ibintu by'iwanyu, nta mutima w'inama mufise, n'umutima wo guhendesha abantu inama. Aho hano tuhagabire tuzava twisanga abarundi turiko turatuka Imana tutabizi izina ry'Imana. Ubwo ibintu byose twemvuka mu izina ry'Imana ni ibintu by'ukuri biba birimwo umutima w'Imana. Kibazo gikomeye ugasanga abantu bagire bakubita uruku ahantu,
ya mugabo usenga he, winjira he? Ngo winjira he? Ngo senga iby'iwawe. Ngo nawe senga iby'iwawe. Ko twashize Imana imbere, Imana tuyishira imbere. Mukama je imbere, twagusenze guma hari imbere, mugabo ahindane ntiwinjire. Ibi biri turiko turagomba gukora ntiwinjiremwo. Imana ikatureka ati sawa, genda turaba aho mushika, genda turaba aho mushika. Iri jambo rero Yesu avuze ati so wawabona biriya binyegeje, zana vy'ukuri kiriya kintu kiri imbere, ukizana imbere y'Imana. Niho rero ibintu vyawe bizoca bigira umugisha n'umuhezagiro, bigira inguvu z'Imana, kuko vy'ukuri wabikoze. Kumwe duhora tuvuga mu nkoka y'imisa ngo kumwe nawe, hamwe nawe, no muri we nyene. Kumwe nawe, hamwe nawe, no muri we nyene. Kubwiwe, kubw'Umukama, hamwe nawe, no muri we nyene. Ico gihe ikintu kizoba gishitse neza imbere y'Imana. Ariko ni wabihereza gusa kuguhuma amaso amakungu, kukugomba gutoka, gomba gushimwa n'abantu, kukugomba kwemeza abantu ko ibintu ari byiza, ariko indani uzi neza kuri kuragira ibintu bibi, impera yawe yo gushimwa ku vy'inyuma gusa n'abantu wayishikiriye, ariko ntuzoshikira impera y'Imana, ntushikira impera ya Data. Dusaba Mukama kugira ngo shetani ntiziratwiba imigisha n'imihezagiro, ntiziratwiba ukunyaruka kukuranguka kw'imigambi y'Imana kuri wewe, kuri jewe, ku miryango yacu, ku gihugu cacu, kuri ekleziya yacu, kuko tugisengana umutima w'ibintu vy'inyuma, tutemera Imana ngo tuyishikane imbere hariya hari umuntu w'ukuri. Ko dutinya ko Imana ikikubwira iti banza uhinduke muri ibi, banza uve muri ibi, ewe ugira uti niyatangura kunsaba kuva muri ibi bintu bica vyanka. Mugabo twame tumenya yuko igihe cyose tujya imbere y'Imana, ikintu ca mbere Imana ishaka si ivyuje gusengera, si n'ivyuje kuyitura, n'umutima wawe, n'umutima wanje. Mu kuzirikana rero kandi dufatiye kuri iri jambo ry'Imana, naha rero Umukama tubona ahimbagwa ubwa mbere nikiri mu mutima wacu. N'igihimbara Imana ubwa mbere si uko umenga vyose ubigira neza, uri umweranda hejeje ari ngaho, oya, nuko ushobora no kubura umunyakabi, mugabo ukaza witura mu kuri Imana, mukungene umeze imbere muri wewe. Muribuka wa mugani w'umufarizayo ngo n'umutoza kori bagiye gusenga, ngo watashe yishuwe ninde? Nuyo yaje mu kuri kw'ikintu ari vy'ukuri imbere y'Imana. Imana iramwakira kandi iramuhezagira. Umutima rero, umutima wacu, nibuke wawe ndatubwira ati gumya umutima, korana umutima, kingira umutima, koresha umutima, akira mutima. Ni bitwumvise mu gisomwa ca mbere, kugira ngo kandi bidufashe natwe kwama dukingira tuziga mu muntu w'imbere, turakenera kandi mutima w'Imana, mutima aguma dukoresha mu ntumbero y'Imana. Ariko kandi umutima burya turanamugabana tukamwumva tubifashijwemwo n'abandi bantu. Murumvise ingene Elize yihambirira gose kuri Eliya, akagira ati ntanjane namutoranye ko mutima wiwe, mutima mukoresha. Twabonye amukoresha ibintu vyiza bihambaye vy'Imana mu gihugu cacu, hagati yacu. Yari umuhanuzi akomeye cyane Eliya, ku buryo bw'uko n'Imana imwuriza mu ijuru, kandi muri uko kumwuriza mu ijuru igatuma basigarana insiguro yuko Eliya azogaruka. Tugire Kristo. Eliya azogaruka. Umuhanuzi Marakiya hari ahantu abivuga akagira ati azogaruka ngo gusubiza abantu hamwe n'abandi, abavyeyi n'abana, imbere yuko Mesiya aza. Yesu nawe akabwira abigisha be ati Eliya yaragarutse,
ariko ngo ntibamumenye, bamugize uko bashaka, akabereka yuko mutima yakoresha Eliya, si Eliya yagarutse ku isura, ni mutima yamukoresha yagarutse muri Yohani Batista. Ese mutima yakoresha Eliya yogaruka nawe akagukoresha? Eliya ntapfe, ahubwo abundi Eliya muri wewe, kubwa mutima yamukoresha, kubw'ubuhanuzi bwamukoresha, kubw'ububasha bw'urukundo rwamukoresha, nawe bukabandanya muri wewe, ariko bizovana n'icyo wihambirirako. Tugire Kristo. Nakaryo keza kugira ngo dusubire gusuzuma ikintu twihambirirako, abantu twihambirirako, icyo dushaka kuba. Burya umuntu bivanye n'ikintu yihambirirako, n'umuntu yihambirirako usanga ameze uku cyangwa akamera uku. Umuntu akwa influence mu buzima. Murazora abo murasta yemera kwa influence na Bob Marley, usanga byose ari Bob Marley. Amadrede, ukugenda, ukuguma dundi katamba imiziki, rimwe mbere n'ugukwega kagasogoto kiwe, murabona ko mvutse akamarijuana, ukabona umenga byose agomba gukoporora Bob Marley. Mbe mu bintu by'amaproje y'ubuzima babyita gute? Ngo mu mentor wawe, nuko bakivuga iyo terme, ngo mu mentor ujya aguherekeza, akakwinjiza nko mu bintu uri mushasha, akabigufasha, akagushyira nk'umutima wabyo. Wewe nawe ninde muntu agufasha mu bintu by'Imana, mu bintu bya mutima? Kandi umuntu twese turamukenera, kuko n'igihe twinjira mu buzima bw'Imana hariho umuntu yatwubitse kw'ibiganza aratwinjiza. Naho Yezu mwohura amaso mu yandi, hari hanaca kurika kumwe yagira Paulo, genda kwa Ananiya akubike kw'ibiganza, agushikana handi ntagushikanya ubu, nzogushikana aho hantu uciye kuri uriya muntu. Bivanye rero n'uwo wihambirira ko hari umutima wiwe uzokwinjira muri wewe, umuntu mugendana, mumarana umwanya, muvugana utuntu twose, mubikiraniye amabanga, muruhukira hamwe, ibintu byose musangira, amezate akoreshwa na mutima w'Imana, agusukamwe ibiki, agusigamwe ibiki. Suzuma abantu mwihambirirako, suzuma abantu mugomba kwihambirirako. Hari igihe muhanda yibwira abageni, wewe uyo musore wamushimiki, wewe uyo mwigeme wamushimiki. Ni bake bakubwira bati esprit yiwe irakomeye cyane, ashaka kwihambirirako. Akubwira amafaranga, akubwira ubwiza, akubwira ibintu afise. Ntibyari bibi, mugabo ugarukiye ngaho ni bimwe by'amaso y'abantu. Ntuzi ibintu bikurindire hariya kubwa mutima mukoresha. Urazi kutamurungikiwe n'umupfumu, urazi ko batagiye kumukubandirwa ahantu, ugaca usanga iyo esprit irinje mu buzima bwawe. Uronse ibifaranga, uronse urutanda rwa Dodoma, mugabo ntiwigera urutora mwitiro. Ujyanye mu rutanda rwiza, mu ruzu rwiza, mugabo hari urundi rugabo rukurarako cyangwa urugore rukurarako. Raba umuntu ugire wihambirire kwitonde, kuko icyo twihambirira ko kirinjira iwacu tugacika cyo. Eliya amaze kugenda, muvise ingene Elize amusaba ngo ikintu adashobora gutanga, n'Imana igitanga. Eliya akamubwira tusavye ikintu kigoye, akamubwira ati ninagenda Imana izomenya ikigukorera. Ngo umutamana wiwe ngo ugacukoroka, agaca utora, mutima yakoresha Eliya akamutahamo. Agira jabuke Yorodani, wa mutamana akawukubitisha mu mazi akarengana. Nikigirwa Mana. Abaporoti muri hehe?
murumva ingene muramaze kumva iyo tuko turavuga aberanda ngo n'amaholike yabo, ibisigisigi vyabo. Muribuka ko ivyatereza vyigeze guca ngaho iwacu, iyo basamara gatonya nari kubikeba ko gatonya nkagashira ngaho kuri altare. Umuntu yabanye n'Imana, ubwiza bwose byizasangiye n'Imana biramubamwo gushika naho biba mu bintu vyiwe, biba mu bintu vyiwe. Murumva rero mu gukoresha amahorika aho tubikura ngo vyanditse he none ngaha irize yakoresha ikigomana ibihezagiye ibirimwo umugisha w'Imana birakora mwibi Imana yashaka kubikora ngo bitangaza. Mugabo murumva yuko ico gitangaza kiba ciza ku muntu arondera mutima w'Imana, arondera kubikoresha mu ntumbero y'Imana, ntabikoreshe nk'ibiheko. None rero dusaba umukama kugira ngo ubwa mbere twame tumenya kwihambira ku bantu twumva ko bari mu mutima w'Imana, atari uko basenga mugabo bari mu ikintu ciza, tugira tuti iki kintu ndakimwihambiriye ko azokinterekamo, azokinshiramwo, kinyubake, kimiforoma, kingire mwizuko. Nimba ari nk'umuntu azi kudandaza neza kandi abicishije mu nyonga z'Imana, kiruti inzuza ndamurabirako. Nimba ari umuntu sinzi azi gukora ibiharuro neza kandi neza mu ntumbero nziza, nzomwihambire ko gushika nanje anyigisha ingene bigenda. Turaberera abantu twihambirira ko nivyo tuba dushaka bibarimwo tukosangira, ariko kandi natwe tukamenya gusangiza neza ibindi vyiza byose Imana iba yaraduhaye, ivyiza vya mutima, ivyiza vy'umutima, ivyiza vy'umubiri, tukibuka yuko natwe umukama ashaka ko kuvyo yaduhaye, kuvyo yatugize, tumenya guhezagira abandi, tukabera abandi ba Eliya. Amen.